ikintu bambaye hakurya urarukimenye nawe ukabura cambaye. Ariko bajya abana b'abazungu batuzanira ibi bintu bobo baramaze gutera imbere, bamaze imyaka hari ahantu bashitse, ariko twebwe Afrika tutarashika. Iyi internet ntiyari ikwiye kuba juste ya selfie aho tujiga twanyu duherera gusa mudupartage n'utuntu tw'uburofa n'ibiki, mumbabarire kuvyita gutyo. Ariko bajene b'abanyafrika ndavuze ngo nimuvyuke mwiyumvire, mumete au service technologie ibaserve, aho internet ataba ariyo juste ya WhatsApp n'ibintu vy'udupartage. Ariko ni gute wokoresha internet kugira ngo uterecharge ibitabo, ni gute wogenda muri YouTube ukarondera abantu bakwigisha matematike babahinga bashizeho amavideo, ni gute wogenda ubugiye muri YouTube urashobora kwiga ikintu cyo cyose, ngira no kwiga kurepara telefone urashobora kuvigira kuri YouTube. Amakosa amwe dukora tukiri jeune ntakosorwa, naho bishika ugakizwa hariho amakosa agakiza kadakosora. Nimba ukiri umujene baraguhongoye ukaruba uri mapengu, wakiriye Yesu amenyo ntagaruka. Nimba ukiri jeune waragiye ukigendera mu buzima bw'akaborege bakakumena ijisho, wakiriye Yesu ijisho ntirigaruka. Hari ibintu agakiza kadakosora iyo twabiguyemo tukiri jeune. Ubu mwese mwiyumvira kugenda, ubu mwese mwiyumvira kuva mu gihugu. Abajene biyumvira kugenda, biyumvira kuva mu gihugu kuko baravye ejo babona hirabura, uravyumva, babona ta option zo gutera imbere. N'abajene ariko binashitse ukabutara umujene ukavuga uti message y'uno musi sigwanje, reka base ndakuvugishe nk'umuntu areze umujene. Rimwe na rimwe kuko twumva ko turi justifier turi abajene, tukumva yuko kuko imyaka yanje kiri hafi, usanga iyo myaka y'umuntu akiri muto niyo myaka nyene abantu benshi bariko barapfirako. Abantu benshi, abajene benshi bariko bapfira muri iyo myaka. Si bishasha niko vyamye no mu gihe cacu, kandi niko birushiriza kugenda biba uko isi genda iraba nabi, uko umunsi w'iherezo ugenda urushiriza kwegera, ibintu biragenda biba nabi, ivyica abantu bikazinduka bikaza kubica hakiri kare. Iyo ugifise imyaka 14, 13, bamwe 10 niyo myaka ya mbere yo gutangura kwiga kuguta kwitabi. Tugatangura kwiga niyo myaka twatanguye kwiga kunywa amatabi. Aba ari imyaka y'ubuto nk'iyo. Iyo turi muri iyo myaka niyo myaka yabiga kunywa kamogi, biga guhonja ku kamogi. Ugasanga ni muri iyo myaka umuntu yiga, ariko wahonja kwitabi, wahonja ku rumogi, ico kintu cyose uhonjako sans le savoir kirakuboha, ugacika umuntu ari dependa kuri ico, kikakunanira guheba. N'igihe wowe ukuze ukipfuza kugiheba bikakunanira guheba kuko caramaze gucika, ikintu camaze kukuboha. Umubiri wawe, organisme yawe irareklama iyo drogue, irareklama iyo tabi. Ugasanga buhoro buhoro umujene aratanguye gupfa, ariko atanguye gupfa. Iyo myaka niho abana benshi b'abajene batangura gutesta ama relation, uravyumva, ari copinage, ariko rimwe na rimwe niyo copinage iza kugenda ikabaviramwo gutangura kubaho mu buzima bwa sexualité burimo désordre. Niyo myaka abana benshi b'abakobwa batangura kugira ivyago vyo gutwara amada bakiri bato, bamwe bagaheba ishuri, abandi bakisanga ategerezwa kurera umwana umwe yavyaye, ariko kandi kuko adafise source za revenu, bamwe adafise revenu iyo ariyo yose, kuko adafise ikimufasha kubera umuryango wamuciye. Buhoro buhoro ugasanga wa mwana w'umukobwa ibintu ukuntu bibaye, kugira ngo atunge umwana wa mbere afise agomba gutungwa n'abandi bantu bamukoresha ya mafuti nyene, ariko kandi akarondera minevare y'umwana wa mbere. Bamwe mu byo ndiko ndavuga baravyumva, abandi kumbure barabibona, ariko nta numwe atabizi, murakuze. Ugasanga ubuzima bwe bwinjiye muri cycle y'ibibazo, ikibazo ku kindi, ukibaza ngo uriko uratorera inyishu y'ama erreur yo muri jeunesse wakoze, ariko hagutora inyishu aho gukiyanfonsa mu kibazo, ibibazo byawe bikarushiriza. Usanga rero iyi myaka mufise n'imyaka abana tureze bafise, nabo muri ko murakuza bafise aho bariko baraja, niyo myaka mibi cyane, ariyo myaka yo gutwagwa no guhenda, ariyo myaka yo kwigana utiyumvira ico abandi bariko baragira gute,
ariko kandi ni nayo myaka yo kwibaza ngo ndacari jeune, ndacari mutoya, ntihararengerana, ntiharagera, ndacafise umwanya. Amakosa amwe dukora tukiri jeune ntakosorwa, naho bishika ugakizwa hariho amakosa agakiza kadakosora. Nimba ukiri umujene baraguhongoye ukaruba uri mapengu, wakiriye Yesu amenyo ntagaruka. Nimba ukiri jeune waragiye ukigendera mu buzima bw'akaborege bakakumena ijisho, wakiriye Yesu ijisho ntirigaruka. Hari ibintu agakiza kadakosora. Rero niyo dukijijwe, uravyumva, bidusaba kuba turi abantu bafise ukwizera n'urukundo rw'Imana rudasanzwe, kugira ngo dushishikare twumvira Imana turi muri za konsekanse za ya madecision mabi twafata tukiri bato. Ikintu Imana yambwiye yantahuje kiri bizarre, ariko kandi numva ashaka kuvuga, numvise imenga Imana yantahuje yuko demain n'existe pas. Ejo ntiyabaho. En d'autres termes, ejo hawe ntako hazosa hatandukanye n'ico uri kurakora uyu munsi. Nimba urota ko ejo hawe haba heza, ugomba ubukene ni ikintu gituma societe igira comportement itari kugira, kuko ubukene burinfluensa comportement na style de vie y'abantu. Iyo abantu babaye cyane mu bukene barafise ukuntu babaho. Mwese ngaha kubera ubukene rimwe rimwe bwagiye bubica, hari ukuntu mwiyumvira kutari correct, hari ukuntu ivyimviro vyanyu vyagoramye bisaba kugenda mu buyenzi bakagongora, kubera ubukene burica ingene umuntu abona ubuzima n'amavaleur. Iyo twigisha ijambo ry'Imana tukigisha Bibiliya, ariko tukigisha abantu ubuzima bwanse, probability y'abantu bagororoka bagakurikira Imana nk'uko bivugwa uzosanga mu bantu 100 ari 5, kuko abandi 95 baza kwicwa na facteur y'ubukene ituma bagira ukuntu bifata kutariko bagapfa bakononekara. Kuko ubukene mu myaka yahera, igihe twe twakizwa duheba amashuri, ubu abajene nibagiheba amashuri Imana ishimwe bariga bagaheza ama universite, ariko uyu munsi benshi bicaranye ayo ma diplome baraheje ama universite ariko nta kazi bafise. Hagera ko barongora atakazi bafise, hagera ko biteza imbere mu bintu bimwe atabuzi bafise. Ivyo bintu uko biri kose birabafekta, birabica, bikabonona. Et pourtant ngaha muri église turafise abantu qui ont réussi, turafise abantu ngaha muri église bafise aho bigejeje, bafise aho bariko baraja, bafise aho bateye, turafise abantu bafise témoignage ziterambere z'ubuzima bwabo batarinze guca mu manyanga, bashobora gufashisha abandi ba jeune, kugira ngo abajene bumve ko hari ivyizigiro muri Kristo Yesu, yuko bishoboka, yuko Imana ishobora guhindura ibintu. Hari ibintu byinshi dushobora gukorera mu Imana mufise Imana yabatungishijemwo. Hari abafise ama statistique, hari abafise ama ministere bakoramo bafise ibiharuro, hari abafise ibiki n'ibiki, ariko kandi bashobora kubona bakavuga ati iki kintu kirashobora kuza kigafasha abajene. Rero ndashaka kuvuga ngo ejo iyo utahiyumviriye uno munsi, ejo hakugwa ko nk'imvura ije giturumbuka. Abantu benshi twagiye tugwa muri kazoza tukayisubisa, kazoza kakatugwa ko pa. Nubu muri mwega abajene bari ngaha, ejo mutaravye neza mwibaza ngo mukiri batoya, ejo mutaravye neza hagiye kubagwako, hagiye kubashikako. Rimwe mugasenga cyane musengera ejo, ariko uyu munsi ngira ndabakuri inkoni bwashitsi, kazoza si ikintu basengera gusa. Igihe Imana yarema ibintu byose, ikarema ibikoko, ikarema amafi, ikabwira Adamu ati ibi byose nabishizeho kugira ngo bitegeke uvyita amazina. Imana yararangije igikorwa irabwira Adamu, iramubwira ati genda ukwira isi yose, genda urondoke, genda we explore. Imana yamuhaye igikorwa yagarukirije ahantu, ariko kugira ngo agende kukibandanya. Imana n'umukozi, kandi yaremye Adamu ari umukozi. Uyu munsi ubutumwa buvugwa hirya no hino mu mashengero burahakwa gukengera facteur y'akazi. Ubutumwa abantu kenshi bikunda bigishwa rimwe burahakwa gusuzugura akazi gukora. Sinshaka kubabesha, jewe muri igihe dutangura eglise nta muntu numwe yigeze amprepara ngo ntahuze yuko amafaranga afise uruhara mu kubaka igikorwa c'Imana. Nari nzi yuko usenga ukavuga mu ndimi
kashe ntikenewe. Kuko iyi monde yacu y'igiporoti irafise ukuntu ikengera akazi, ariko ico ukengereye ntikibuza ko ejo kikugwako. Kandi ngenda kubwira yuko kubijanye no gutera imbere Imana ntiyavuze ngo dusenge, ariko kubijanye no gutera imbere Imana yavuze ngo biba, kora, vyuka, zinduka. Imana yarakoze iraruhuka muri weekend, ku munsi wa gatandatu iraruhuka, ariko yaruhutse yakoze. Mbega abantu b'Imana muremera ko Imana ari gushobora kudakora ibintu bikirema? Kuko irashoboye. Ariko ngo n'Imana yarakoze ireprova besoin y'akaruhuko, ngo imaze gushaka ku munsi wa gatandatu iraruhuka. Ariko nta muntu aruhuka atakoze. Uyu munsi tuko tuvyara mu mashengero yacu abajene baruhutse cyane, ariko bakaruhuka cyane atakintu na kimwe bigeze bakora. Ijambo kuruhuka ni ijambo rivugwa iyo hari ico wakoze. Birambabaza iyo mbonye abajene uyu munsi basimba, batamba, bajugumira, uravyumva bavuga ko batunze, bavuga ko ari abamiliyarderi. Birambabaza, uravyumva iyo numvise ibikorane biprepara abantu kuba abamiliyarderi, ariko kandi bitabaprepara gukora kugira ngo babe abamiliyarderi, ariko bikababwira yuko ari ibintu gusa byo kuvuga ngo twararemye ngo turi vyaremwe bishasha. Uravyumva ngo turi wa muntu mushasha, icashaka aragihamagara, turakomana tugahamagara. Bantu b'Imana, ubwo butuma ngenda babwire ngo depoza abajene muri ngaha. Abajene n'abantu bakunda ubushobozi, abajene n'abantu bakunda ibintu biri powerful. Iyo mvise bene ubwo butuma uravuga ati yes, ugasanga abana bareko barajugumira, bamwe bagaheba amashuri, abandi bakifuka bagasinzira. Ariko ngenda kubwire ngo kuba miliyarderi ntibavyatura. Uravyumva nta numwe turumva mu ba miliyarderi yatuye. Uravyumva hariho n'abavutse babiri kuko Imana yabahaye ubwo butunzi. Ariko kandi abantu bose batera imbere hari ico bakora, icuya cabo kireexista, barazi kubira icuya. Haleluya, barazi gutakaza ifresher, bakabira icuya kuko hari ico bakoze. Ngira ndakubwire ngo Imana yadukuye ku muvumo wa Adamu, ariko kandi turakora tukabira icuya, ariko tugatera imbere dufise akaruhuko mu mutima. Iryo niryo sabato Kristo yaduhaye, gutera imbere twabize icuya. Muraraba Marina, mukaraba Ntuzenya, ibi video vyose vyo muri Brazil n'ivyahe n'ibindi bipfuye. Ubu mwese mufise amatelekomande, niyo conflit principal mu mafamiye yanyu kubera iterambere ryaraje. Ikintu bambaye hakujya urarukimenye nawe ukabura cambaye. Ariko bajya abana b'abazungu batuzanira ibi bintu, bobo baramaze gutera imbere, bamaze imyaka ari ahantu bashitse, ariko twebwe Afrika tutarashika. Iyi internet ntiyari ikwiye kuba juste ya selfie, aho utujiga twanyu duherera gusa mudupartage n'utuntu tw'uburofa n'ibiki, mumbabarire kuvyita gutyo. Ariko bajene b'abanyafrika ndavuze ngo nimuvyuke mwiyumvire, mumete au service technologie ibaserve, aho internet ataba ariyo juste ya WhatsApp n'ibintu vy'udupartage. Ariko ni gute wokoresha internet kugira ngo uterecharge ibitabo? Ni gute wogenda muri YouTube ukarondera abantu bakwigisha matematike babahinga bashizeho ama video? Ni gute wogenda ubugiye muri YouTube urashobora kwiga ikintu cyaco cyose, ngira no kwiga kurepara telefone urashobora kuvigira kuri YouTube. Ubu mufise avantage yuko murashobora kwiga ibintu abantu biga mu université akomeye mukavyigira kuri internet gratuitement. Mufise bibliothèque iri gratuit iri kuri internet, aho mwosoma ibitabo, mugasoma ibitabo ivyo mudahabwa mu mashuri yanyu hano mukabihabwa kuko information ziri accessible. Ariko kuko influence y'ikizungu yamaze kutwica, uyu munsi partage zanyu zihagaze kuri rouge à lèvres n'ikirato.